N'icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishamwe y'ubumwe bwa Afrika ahejeje kwakira umushingantahe Mohamed Abubakar akaba ari intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Misiri n'icubahiro Abdel Fattah al-Sisi. Uwo mushingantahe rero iyo ntumwa yarije izanye ubutumwa butari buke, ubutumwa bwa mbere bukaba bwari ubwo utumiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu nama isanzwe igirwa iyo haheze igice c'umwaka kugira ngo bigire hamwe mu bijanye n'ubuyobozi bwishira hamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ivyo maze gushikako. Yaramuzaniye ubwa mbere na mbere ubutumwa bwo kumutumira mu nama y'abakuru b'ibihugu yo kurimbura ivyo ubumwe bwa Afrika bugezweko mu kiringo c'igice c'umwaka. Iyo nama ikaba izobera hariya nyene mu Misiri mu kwezi kwa gatandatu. Eka n'ubutumwa bugira kabiri bwari nk'ubutumwa nyene bw'ubutumire kuko iyo ntumwa yarije kumutumira kugira ngo azokwitabire iyugururwa ry'ikigo gikomeye gikuru cane cyo muri kaminuza bitiriye umukuru w'igihugu Sédar Senghor. Ikaba ari kaminuza ikomeye cane yari isanzwe yakira abantu batari bake, ariko ngo ikaba igiye kwakira abikuvye na kabiri nk'abo yahora yakira kuko igiye kuronka ubundi bushobozi ubundi buraro. Kandi mukaba muzi yuko iyo kaminuza isanzwe yakira n'abarundi batari bake. Bayaze kandi n'ibijanye n'utundi mu bijanye n'ivyo gufashanya baracijya nino aho imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Misiri igeze. Ubona yuko atari yavuba, barumvikana n'ukuntu bobandanya bayinagura kugira ngo ivyo bihugu uko ari bibiri bibandanye bigendera mu nzira imwe mu vyo gufashanya no kugenderanira.